Ndabahaye ikaze muri kino cigwa, ni cigwa kiri mu rukurikirane rw'inyigisho zitwa ITARA, niyo nizigiye. Ndabashimiye kuba mwahisemwo gukurikirana ano majambo ngiye kubaganirira. Muri kino cigwa nza kwishura ikibazo kivuga kiti ni kuki turi muri iyi si. Mbega ni kubereka Imana itacidukura mw'isi iyo dukijijwe, ariko ikaturekera hano tukahamara imyaka kanaka, ntituhamara imyaka ingana, ariko murabona ko umenga ntiyihuta, irashaka ko tuguma hano kuri iyi si igihe kanaka imbere yuko tuyitaba, no kuvuga imbere yuko dupfa, canke naho imbere yuko Yesu agaruka. Iki ni ikibazo kinini kitoshobora kwishurwa mu kiganiro kimwe, mu cigwa kimwe. Tuzoja turafata agace gace mu biganiro canke mu vyigwa bizogenda birakurikira. Iki kibazo kirafatanye n'ijambo navuze ko mu vyigwa vyarenganye, ijambo ryerekeye intambuko zitandukanye z'umugambi w'Imana. Twarabonye intambuko nyamukuru zine, aho twabonye ko hariho igice c'irema n'umuzo w'icaha. Ivyo biri mu ntango ya Bibiliya, niho tubona izo nkuru ingene Imana yaremye maze icaha kikinjira mw'isi. Intambuko ya kabiri, twarabonye umugambi w'agakiza Imana yateguye hanyuma iwushira mu ngiro bitewe nuko icaha cinjiye mw'isi. Uyu mugambi ahanini urahera kuri Aburahamu ukaduga ukaza kurangirira kuri Yesu, kuko Yesu ari we sezerano Imana yari yatanze kugira ngo agakiza gashobore gukwira kw'isi yose, uwizeye wese yakira agakiza ashobore gusubiza hamwe n'Imana. Igice ca gatatu twarabonye ko ari igice c'ishengero, ni ukuvuga guhera ishengero rivutse, kuva Yesu apfuye agahambwa akazuka gushika igihe azogarukira. Igituma bihera ku kuzuka kwa Yesu nuko ishengero nk'uko ritahurwa mu isezerano risha rigizwe n'abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Kumwakira nk'umukiza navyo bisaba ko wemera ko yapfuye kubw'ivyaha vyawe. Murumva yuko mu vy'ukuri ishengero nk'uko turizi mu isezerano risha ritari gushobora kubaho imbere yuko Yesu apfa akazuka. Ariko kandi hariho abagororotsi babayeho imbere y'ugupfa no kuzuka kwa Yesu. Abo nabo baragize ishengero muri rusangi, ariko iri shengero tubona ryo mu isezerano risha rishoboka bifatiye ku rupfu rwa Yesu Kristo. Hanyuma intambuko ya kane ni intambuko ya nyuma, aho Imana izosubiza ibintu mu buryo nk'uko twabibonye mu vyahishuriro Yohana. No kuvuga izotangura igihe Yesu azogaruka, hanyuma ntizogira iherezo. Twebwe rero igihe turimwo ni muri iki gihe c'ishengero, ni muri iki gihe Imana iriko irakorera mw'isi ikoresheje abizera Yesu Kristo, ikoresheje ishengero. None muri kino gihe Imana itwiteze kwiki? Ishaka ko dukora iki? Ni kubera iki tugumiza muri iyi si? Ni iki ishaka gushikako iciye mu ishengero, iciye muri twebwe? Muri rusangi usoma ijambo ry'Imana usanga hariho ibintu bibiri nyamukuru Imana yiteze ku bantu. Ica mbere, iki twiteze ko nk'abantu twaba bizera canke abatizera. Iki ni catumye Imana irema umuntu. Ico kintu nticahindutse, hariho ico yashaka ko umuntu akora, kandi n'ubu irashaka ko umuntu agikora. Ica kabiri ni ico Imana itwiteze ko nk'abakristo. Ico tuzokibona ahanini mw'itegeko rikuru, ico bise grande commission mu gifaransa. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe, yarabatumye igikorwa bategerezwa gukora. Ico gikorwa n'ubu ntikirahera. Abigishwa barapfuye, urunganwe rwabasubiriye rubandanya ico gikorwa, nago rurapfa, haza urundi rurabandanya gutyo gushika no kuri twebwe. Natwe rero uyu munsi n'igihe cacu co gukora iryo tegeko rikuru Yesu yahaye abamwizera. Ariko imbere yo kuvuga ku itegeko rikuru, reka dusubire inyuma kwirema, tuganire ku catumye Imana iturema. Kuko ntidushobora gukora neza iki ca kabiri, iri tegeko rikuru, tudatahura neza kiriya ca mbere, kuko birafise ahantu bihurira, kuko tuzobibona. Icatumye Imana irema umuntu tukibona mw'itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 26. Uwo murongo uvuga ngo Imana iravuga iti reka tureme umuntu mw'ishusho yacu, ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka vyo mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Ijambo nyamukuru nshaka ko twumvamwo hano ni ukuganza. Imana yaturemye kugira ngo tuganze ivyo yaremye. Iri jambo kuganza ryugaraniwemwo ibintu vyinshi,
kandi ivyo bintu vyugaraniwemwo nivyo Imana itwiteze ko nk'abantu. Ariko rero nk'abizera hoho bica birushiriza, kuko mu vy'ukuri abantu bose bategerezwa gukora ico Imana yabaremeye. Ariko kubw'impwemu y'ubugaba hariho abatabikora, hari n'abandi batabikora kubera kutamenya. Mugabo twebwe nk'abizera nta burenganzira dufise bwo kutamenya ico Imana yaturemeye no kugikora. Iri jambo rero kuganza nk'uko ndabivuze ririmwo ibintu bitandukanye birigize. Ica mbere nashaka mvuge ico ridasigura, ntibisigura yuko ivyo Imana yaremye yabiduhebeye kugira ngo tuvyonone tubikoreshe uko dushaka, bishatse bihone. Yabiduhaye ngo tubiganze, ariko ntiyabiduhebeye. Kuko muri Zaburi 24 umurongo wa mbere havuga ngo isi ni iy'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayirimwo. Nukuvuga ko ibi bintu Imana yaremye yadushizemo ngo tuganze, ntiyabitugabiye, biguma ari vyayo. Mu yandi majambo, twebwe tuhari nk'intumwa zayo. Imana ivuga iti ibi bintu ni ivyanje, ariko mwebwe ndabizigiye, ndashaka ko mubitunganya nk'uko ndavyifuza. Imana rero yadushize mu vyo yaremye kugira ngo tubitunganye twisunze uko ishaka. Ivyo turabibona mu Itanguriro 2 umurongo wa 15. Imana imaze kurema Adamu na Eva ikabazana muri rya tongo yari yabateguriye, yaciye babarira ngo iryo tongo ni muririme kandi murizigame. Aya majambo abiri, kurima no kuzigama, n'amajambo yumvikana cane, n'amajambo atamadidane ateye. Kurima ni igikorwa umuntu akora kugira ngo aronke ibimutunga, ariko kandi bishobotse agire n'inyungu, agire n'ivyo asigaje, n'ivyo abitse. Kumbure muri iyi myaka tugezemwo aho ibikorwa vyo kudandaza vyateye imbere, umuntu arashobora kurima hanyuma akadandaza. Ariko ijambo shaka kuvuga ko ngaha ni ijambo ryo kuzigama. Umuntu akubariye ngo kora iki kintu, koresha iki kintu hanyuma ukizigame, murumva yuko aba gifise ukuntu yifuza ko gikoreshwa, ntaba yakiguhebeye. Iyo umuntu aguhebeye ikintu akakikugabira burundu, naho utokizigama ntashobora kukwagiriza amakosa, kuko wewe uba ufise ububasha bwose kuri ico kintu yaguhaye. Iyo umuntu akwinjiriye akakubarira ngo iki kintu ukizigame, vyerekana yuko ataba yagihevye, vyerekana yuko aba gifata nk'iciwe, vyerekana yuko naho kiri mu minwe yawe hari ukuntu yipfuza kukigenza. Ino si turimwo, ibintu vyose biyigize vyaremwe n'Imana. Hanyuma Imana yaraduhaye uburenganzira bwo kubiganza. Ariko uko kuganza Imana yaduhaye kuvyo yaremye, si ukuganza kuvuga ngo ndabibahebeye nimugende mu bikora uko muvyumva. Oya, Imana yavuze ngo nimugende mu bikoreshe kugira ngo bibatunge, rya jambo ryo kurima, ariko kandi mu bibungabunge. Nukuvuga ko hariho ukuntu nshaka ko mubigenza, sindabemereye gupfa uko mubikoresheje. Naho nabashizeho ngo mubiganze, muri intumwa zanje, si mwebwe muzokwishingira, muzokwigenera uko mubigenza. Hariho ukuntu Imana yipfuza ko ivyo yaremye bigenzwa, kandi ni twebwe yipfuza ko tubigenza nk'uko ivyipfuza. Ikindi kintu tubona Imana ishaka kinyegeje muri rya jambo ryo kuganza, nuko Imana yipfuza yuko ibi bintu yaremye tubikoresha mu buryo butuma bidutunga. Zaburi umurongo wa mbere 29, si Zaburi, Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 29 havuga ngo Imana irababwira iti ehe ndabahaye ivyatsi vyose vya mutubuto biri kw'isi yose, n'igiti cose cama ivyamwa birimwo imbuto zavyo, bibabere ivyo kurya. Hano Imana yababariye iti ibi vyatsi n'ibi biti bifise ivyamwa bitandukanye ndabibagabiye, ndabibahaye nk'ibizobatunga kugira ngo bibabere ivyo kurya. Ntaraja kure ngaha, hariho abavuga bati kubera ngaha Imana itashizemwo ibikoko, kurya inyama biragaragara yuko bitari mu vy'Imana yari yarateguriye umuntu. Ariko iyo tubandanije dusoma ijambo ry'Imana, turabona mu bindi bice aho Imana yahaye umuntu n'ibikoko kugira ngo ashobore kubifungura, ashobore kurya inyama zavyo. Wanashaka igihe Imana yatanguza igikorwa cyo gusenga no kuyegera mu Bisirayeli, yarashizeho igikorwa cyo gukoresha ibikoko nk'ibimazi, kandi ranavuga ko inyama zivuye mu bikoko bitanzwe nk'ibimazi ko zizoheza zigafungurwa n'abaherezi, ko arizo zizobatunga.
aha rero nashaka kugucisha mwaka gato kugira ngo ntihagire umukristo yumva yuko gufungura inyama abacumuye. Mu vy'ukuri ego nivyo hano ibikoko ntibirimwo mu vy'Imana yahaye umuntu ngo abifungure, ariko mu bindi bice mu yandi majambo turabona ko navyo nyene Imana yabimuhaye ko ashobora kubifungura. Gusa ingene bikorwa bitegerezwa kwisunga rya jambo ryo kubungabunga, kuko hariho igihe abantu bikunda bakarenza bagaca bakoresha ivy'Imana yaremye mu buryo butuma vyononekara, mu buryo butuma bihona, aho tuba tunyuranije n'ico Imana idushakako. Reka rero ngaruke kuri rino jambo. Imana yarashizeho ivyo yaremye ibishira ngaho, iravuga iti mwebwe nabahaye ubwenge muri abantu musa nanje. Kimwe mu biranga umwana w'umuntu nuko arusha ibindi vyaremwe vyose ubwenge no gutahura ibintu, ari naco gituma ari mw'ishusho yayo. Ico ni kimwe mu biranga agashusho k'Imana katurimo, nubu bushobozi bwo kubona igikenewe n'ikidakenewe, gutandukanya iciza n'ikibi, kubona uti ibi bintu naho ndabikoze bifise ingaruka mbi, sinkwiye kubibandanya. Imana rero irashaka yuko ivyaremwe bidutunga, ariko kugira ngo bidutunge birasaba ko tugira ico dukoze. Nico gituma muri wa murongo wa 15 mu gice ca kabiri mw'itanguriro Imana yashizemo ijambo ryo kurima. Usomye mu gice ca mbere 29 womenga ivyo vyatsi n'ivyo vyamwa umuntu azogenda bitora habisanze ataco yakoze kugira ngo bibeho, ariko usomye mu gice ca kabiri kuri 15 usanga harimwo igikorwa co kurima. Iri jambo ryo kurima risigura gutunganya ivy'Imana yashize ngaho, gérer les ressources, mu buryo butuma bivamwo ivyo dukeneye. Imana yaturemye izi ko imibiri yacu hari ibintu ikeneye. Ivyo bintu imibiri ikeneye ishaka ko tubironka biciye mu gutunga. Nashaka nsubira inyuma gato nongere mvuge ko Yesu asezeye abigishwa biwe hari igikorwa yabahaye. Ico gikorwa nubu kiracakenewe naho ntakivuze ko muri kino cigwa, ariko ico gikorwa Yesu yatanze nticakuyeho iki co kuganza ivyaremwe tubona mu ijambo ry'Imana, tubona mu itanguriro. Washaka ntidushobora gukora neza kiriya gikorwa Yesu yadutumye tudashoboye gukora neza iki gikorwa Imana yaturemeye kuva tukibaho uhereye kuri Adamu, kuko birafise ukuntu bifatanye. None rero iki gikorwa co kuganza isi, mbega mu vy'ukuri turenganye tukaja mw'idonido, turenganye bino mpejeje kuvuga, mbega gisigura iki mu vy'ukuri? Mbega gifise ikibanza ikihe mu buzima bwacu bwa misi yose? Mbega gihuriye hehe no kwizera canke no kwemera kwacu? Ivyo bibazo vyo kuja mw'idonido ry'iki gikorwa co kuganza ivyaremwe nzobigarukako mu cigwa kizokurikira. Mu kurangiza nashaka mvuge ko Imana yacu ari Imana y'urutonde, ko ari Imana icikora cose kiba gifise intumbero. Ntitwabayeho kubw'igihamana, Imana yaturemye ifise ivyo ishaka ko dukora. Hari igituma jewe na wewe turi huno musi, kandi uku kubaho kwacu kurafise ico Imana ishaka ko gushikako imbere yuko tuva kuri ino si. Biradukwiriye rero kubaho twisunga ico Imana yaturemeye, ntitubifate minenegwe, kuko hariho umunsi tuzoyiseruka mu maso kugira ngo itubaze ingene twakoresheje mu buzima yaduhaye. Si vyiza ko twoyiseruka mu maso tumaramara kuko tutakoze ico Imana yaturemeye, ariko kandi ntituzokora ico Imana yaturemeye tutagitahuye. Nico gituma asaba Imana ngo idushoboze twese gutahura gose ico Imana yaturemeye, umwe wese mu vyarimwo, kugira ngo tuba bizigirwa mu gukora iki gikorwa Imana yifuza ko dukora turi kuri ino si. Imana ibahezagire, mpwemu w'Imana akomeze kuvugana namwe no kubatahuza. Amen.